Bakunzi bimbonesha kure Argos turabaramukije tubaha mwaramutse canke mwiriwe bivuye naho kira muntu aherereye. Ndi mwene so Yosuwa abategurira kandi akabashikiriza ijambo ry'Imana kuri imbonesha kure. None rero turabahe kaze ku ijambo ry'Imana dusoma muri iki gitabo c'umukozi w'Imana Yosuwa igice ca mbere turasoma ku murongo w'10. Havuga ngo Yosuwa ateguza abantu ngo bajabuke Yorodani. Ku murongo w'10 maze Yosuwa abarira abagaba abantu ati nimugende munyuranganye aho mushagaje, mubarira abantu muti nimurondere impamba kuko mu minsi 3 muzojabuka rujya ruzi Yorodani kugira ngo mwinjire ico gihugu uhoraho Imana yanyu yabahaye ngo mucegukire. Imana ishimwe cyane. Dusenga Imana. Turagushimiye Imana data wa twese uri mwijuru. Haleluya. Wewe wamuzindurwa no gutuma abakozi, wewe udakoraniriza abayakobo ubusa. Turaguhaye kaze mwijambo ryawe kugira ngo bikunde ushikire umuntu wese, mpwemu wawe rigaragaremo ubushobozi bwawe, rigaragaremo amavuta n'inkomezi. Nanje unkoreremo mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ego dusomye muri iki gitabo c'umukozi w'Imana Yosuwa. Yosuwa muramuzi, numwe yagendanye na Mose. Kandi Yosuwa kera yitwa Hosea. Mose yamwise Yosuwa mu gihe bari bagiye gutata Kanani. Kandi herezo Imana yashimye gutoranya Yosuwa kugira ngo ashishikare igikorwa arongora abisirayeli abajabukana Yorodani, kandi ni nawe yayoboye urugamba rwo kugwana n'abanyakanani igisagara c'Yeriko kirasambuka. Aha twumvise amajambo avuga ngo Yosuwa abwira abakuru babwira ishengero ryitegure ko mu minsi 3 bazojabuka Yorodani. Imana ishimwe cyane. Abakuru baca mu gisagara aho abantu bari bashagaje, aho abantu bari babwira abantu bitegure kuko mu minsi itarenze 3 bajabuka uruzi. Imana ishimwe cyane. Muri iki gihe mpwemu yera ariko abwira abakozi b'Imana babwira abantu bitegure, babwira abantu bezwe kuko ishengero rya Kristo rigiye gutera intambwe riji wabo. Imana ishimwe cyane. Mu kurindira abakozi b'Imana bashishikara babwira abantu kwezwa. Mu kurindira abakozi b'Imana bashishikara babwira abantu gukorana umwete kuko ishengero rya Kristo rigiye kugodoka. Yesu nashimwe. Tugomba tuvuga n'ijambo rivuga ngo ishengero rya Kristo rigiye gutaha. Haleluya. Iryo shengero rya Kristo rigiye gutaha n'iryahe? Iryo shengero rya Kristo rigiye kugodoka n'iryahe? Ushobora kumbaza ati amashengero kari menshi. Mana yitabare cyane. Si katolika niko ndavuga, si fekabu canke yase canke minevame canke oasis canke life center canke bomberge canke roche canke pantekote. Oya, ni shengero rya Kristo niryo rigiye gutaha. Dusome muri iki gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana ni gice c'indwi ku murongo wa 13. Iryo shengero turabi ryari ryo. Havuga ngo umwe mu bakuru arambaza ataba bambaye imvune zera ni bande kandi bavuye hehe? Ndamwishura nti mugenzi ni wewe wobimenya. Arambwira ataba nabavuye muri wa mubabaro mwinshi kandi bamesuye imvune zabo bazezesha amaraso ya wa mwagazi. Imana nidufashe cyane. Nabamesuye turi kumwe nabihanye. Usomye mu byakozwe n'intumwa igice ca 10 ku murongo wa 34 Petero avuga ngo niho nkimenya yuko mu mahanga yose ubaha Imana agakora ivy'ukugororoka Imana iramwemera.
abo bantu iryo shengero rigiye gutahuka, iryo shengero rigiye kwatira ikirere, n'abantu bihanye, n'abantu bakora iby'ukugororoka, n'abantu banditswe, amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Kubera iki? Barihanye, imitima yabo yarejejwe, barihanye ibyaha byabo, bakora iby'ukugororoka. Iryo ni ryo shengero ndiko ndakubwira. Nuhaba uvyitiranya, si Pentekote, si Minevame, si Roshe, oya, n'abakora iby'Imana igomba. Kuko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice c'8 ku murongo wa 14 avuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Abo bantu bagiye kwatira ikirere n'abarongorwa na mpwemu w'Imana. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. None ushobora kumbaza ati ubivuze uhereye kuki? Ibimenyetso bigaragara n'ibyahe. Mana yitabare cyane. Dusomye aha muri Matayo 24 ku murongo wa mbere kijya gice cyose, tuhabona ubungene Yesu yerekana ibimenyetso by'umuhero. Abigishwa baramubaza ati ibyo bizoba ryari? Atangura kwerekana ibimenyetso, arababwira ngo hazoba bigisha b'ibinyoma cyangwa bavugishwa b'ibinyoma. Aravuga yuko hazoba intambara mu isi, aravuga yuko hazoba ibihe bigoye, indwara, aravuga yuko urukundo rwa benshi ruzotimba. Haleluya! Avuga ibimenyetso byinshi. Mana nidutabare cyane. Mwene data unyumviriza, iki gihe turimwo ni igihe c'iherezo, kandi ishengero rya Kristo ririteguye. Ishengero rya Kristo mpwemu waryo, mpwemu yera ariko arageza. Ikibazo sinzi kurimwo. Haleluya! Ikibazo sinzi kurimwo. Umuririmbyi yavuze ngo hariho benshi bazinjira mu ijuru, bagabirwe, baronke ibitsibo bateguriwe. Abaza ngo uzojayo canke uzoburihe? Mana nidutabare cyane. Hari abantu benshi bitiranya, bakitiranya idini n'ishengero. Nibyo ushobora kubyitiranya n'ibisanzwe, ariko ishengero ndiko ndakubwira, aba bantu bagiye kwatira ikirere nabera. Turi kumwe n'abakora iby'Imana igomba, turi kumwe n'abihanye, turi kumwe n'abarongorwa na mpwemu w'Imana. Iki gihe mugenzi ugikekeranye, niko umuririmbyi abivuga, kuko turi mu bihe bigoye. Mana nidutabare cyane. Dushishikare. Daniyeli we bavuga ngo abagize ubwenge bazobitahura. Turi kumwe, kandi ubu bwenge Daniyeli yavuze si bwa bwenge mwiga mu ishuri, oya, turi kumwe. Yesu nadufashe cyane. Mwene data mu gukorera Imana kwabagura, egeranya, kuko umuririmbyi Korale Njyamuhaki yavuze ngo umukozi arakora akagodoka, yakorera leta akagodoka, yokora ibikorwa byiwe cyangwa umurimyi arakora akagodoka, kuko igihe kigeze akaja kuruhuka. Uko niko ishengero rya Kristo rigiye kugodoka, uko niko abera bagiye gutaha. Niyo mpamvu niko nkubwira kwitegura, niyo mpamvu niko ndakubwira kwezwa. Turi kumwe, ndiko nkubwira kwezwa. Hari igihe wobwe ngo nta kenge kiwanje. Isi migani ni ijambo ry'Imana, kandi mpwemu w'Imana arabishigikira, mpwemu w'Imana aravyemeza ko ishengero rya Kristo rigiye gutaha. Haleluya! Turi mu bihe aho isi yose yugarijwe n'ikiza ca corona. Turi mu bihe aho indege zahagaze, abantu benshi ibikorwa byabo birahagarara, uruja n'uruza ruhagarara. Kubera iki? Ikiza cateye isi yose. Bibiliya irabigaragaza. Umviriza, uyu munsi isi yose hariko haravuga urucanco, kandi usomye neza n'ibyavuzwe, usomye neza mugenzi ni Bibiliya, usomye neza n'ubuhanuzi. Haleluya! Dusomye neza mu byahishuriwe Yohana 13 ku murongo wa 5 uhereye ngaho, hari ijambo rivuga ngo ntawe uzogura, ntawe uzogurisha adafise ikimenyetso 666. Uzoburihe mugenzi? Ibi bihe bitegerezwa gushika. Mu Burundi nta rucanco ruraba, ariko nyumviriza, ntega amatwi ntubyitiranye. Uburundi n'igihugu kimwe mu isi yose, ari ubuhanuzi buzoshika hose, bitebe bitebuke. None nkubaze, kubera ko amasoko ariko arubakwa bagashiraho umuryango bakazitira,
kubera iki uyu munsi mu mabanki ahanini i Bujumbura bariko barakoresha amakarte elektroniki bakavuga ngo ni iterambere ngo nukorohereza abantu uyu munsi no kwivuza basigaye bakoresha amakarte turi kumwe niri jambo rivuga ngo ntawe uzogura nta n'uzogurisha adafise inomero 336 ntubyitiranye ishengero rya Kristo rigiye kwatira ikirere haleluya ishengero rya Kristo rigiye gutaha mbega uzoba urimwo umuririmbyi avuga ngo utakuwa mgeni wa nani wakati kifo kikifika uyu munsi ubona kayo bufise uyu munsi ubona igihagararo cawe uyu munsi ubona ufise diplome uyu munsi ufise amafaranga kuri konte ugaca wigira kuragahambaye genda uraba abantu bari muri morgue genda uraba abantu bari ku mpanda kandi ku mpanda ntiharuzura none we wiravye wonanirana kushigwa muri morgue mani gutabare cyane muri Kenya mwarumvise ko leta itangaza yuko umukozi wa leta wese kugira ngo ahembwe azomanza kwicandagisha turi kumwe muri Pakistan mwaravyumvise aho nyene abakozi ba leta bazohembwa bicandagishije mu Bufaransa mwaravyumvise aho abaforoma bamwe baganga bato baturira ama diplome yabo kubera kwanka urucanco umviriza n'ubuhanuzi kandi ivyo bitegerezwa gushika mw'isi yose umviriza rero uzoba uriho mugenzi ko muri iyi minsi uri kuriyigira sinabibazwa ukigira inzu yubatswe n'amabuye ubutumwa bwiza buriko buravugwa abakozi b'Imana baguma baduga imisozi hirya no hino bagenda mu mpande zine z'isi ubutumwa bwiza buravugwa kandi hose ubutumwa buvugwa bubwira wewe kugira ngo mwihane n'abagenzi bawe nyumviriza rero ntiwibaze ko ari ugufyina si ubutumwa bw'idini ndiko ndavuga niyo mpamvu mperaho ndakubwira ngo witegure kuko ishengero rya Kristo rigiye gutaha niwitegure uku kwitegura n'ukwihana ba mu ngeso mbi ba mu byaha byawe wizere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ushigwe iki kimenyetso arico mpwemu yera turi kumwe kuko abana b'Imana bagiye kwatura ikirere n'abantu bakora ibyo kugororoka n'abantu barongorwa na mpwemu w'Imana iryo niyo shengero ry'Imana ntubyitiranye n'iryo dini urimwo ntubyitiranye n'iryo zina ryawe ushaka witwe pasteur ushaka witwe prophète ushaka witwe apotre umviriza nutakora ivy'Imana igomba nutakora ibyo kugororoka muri iri shengero ribuca ryatira ikirere ntuzoburimo abantu benshi bagiye gutahira mu makoraniro abantu benshi nabi imbere mu madini abantu benshi bitwa mu bakozi b'Imana ariko ntibakora ibyo kugororoka Mana nidutabare cyane umviriza ishengero rya Kristo rigiye kuduga ishengero rya Kristo rigiye gutaha wo vyemera wo bihakana woreka kubyizera ariko n'uburenganzira bwawe ariko nyumviriza azohamagara amazina nutumva ijyawe uzorira wamye mw'idini ugiye gutahira amakoraniro ugiye gutahira amazina yawe nyene witwa mw'idini kuko wanse gukizwa mu kuri byo kugororoka ariko uyu munsi ngomba nkwereke icyo ukwiye gukora Yesu narutabare cyane ngomba nkwereke icyo ukwiye gukora kuko ishengero rya Kristo rigiye gutaha nta gisivya nyumviriza ishengero rya Kristo nijyamara kuduga satani antikristo n'ubuvugishwa w'ibinyoma bazohonyoza ibirenge byabo mu makanda y'ishengero haleluya turi kumwe bazohonyoza ibirenge byabo mu makanda y'ishengero ishengero ziba ryamaze gutaha none wozohungirahe ko wanse kwihana ko wanse kumva ijambo ry'Imana ko wanse gutunganya ukihana imirenza ko ugasambana ukabesha ngo wipfujije umviriza uzobura ijuru ubure n'isi utahire mu muriro ariko bicitwa uyu munsi hari icyo ukwiye gukora ngomba nkugire inama dusome mu byahishuriwe Yohana igice ca 22 ku murongo wa 14 niho tugomba kurangiriza ibyahishuriwe Yohana 22 ku murongo wa 14 niho tugomba kurangiriza havuga ngo hahigwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera ca giti c'ubugingo kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa Imana ishimwe cyane hahirwa abamesura imvune zabo
hahirwa abariko barezwa, abariko barihana, abariko baratungana. Imana ishimwe cyane. Hahirwa abo nibo bahiriwe. Turi kumwe? Abo nibo bahiriwe, abo nibo bagiye kwatira ikirere, iryo shengero rya Kristo rigiye gutaha. Nabo bariko barezwa. Turi kumwe? Aho usomye ku murongo wa 11 havuga ngo ugabitanye nashishikara agabitanye, uwezwa nashishikara yezwe, ugororoka nashishikara agororoke. Havuga ngo ndaje vuba nzanywe gutanga ingero, ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ico cubahiro cawe naco kizogufasha, ayo mashure yawe naco azogufasha, iyo diplome yawe naco izogufasha. Hari abantu bize amashure uyu munsi barapfuye, ivyo bo byose byari bagiranye. Umviriza, ushaka ufise abasirikare bakugendanira, abandi nabo bacunga urugo rwawe. Inzamba y'Imana igiye kuvuga, nutihana uzotahira kwitwa iryo zina nyene, nutihana uzotahira ayo makoraniro nyene, nutihana uzobura isi, ubure n'ijuru, utahira umuriro. Niryo jambo ry'Imana abaryumvise mwese mukaryakira. Imana ibahezagiye cyane. Tugomba dusenga Imana. Uri cafise umwanya wawe. Uyu munsi ndaguhamagara gutegura ubugingo bwawe, uyu munsi ndaguhamagara gutunganya ubugingo bwawe. Tugomba dusenga Imana. Abumvise ijambo ry'Imana mukaryakira, Imana ibahezagire. Dusenga Imana. Mana data wa twese uri mwijuru, Mana so umwami wacu Yesu Kristo, Mana wamuzindwa no gutuma abakozi, Mana wavuze ngo ntuzokoraniriza abayakobo ubusa. Haleluya! Ndasengeye umwene data Mana yumvise ubutumwa, reka mpwemu yera amwugura amatwi y'impwemu, yiyumvira ku byiherezo ryiwe. Reka ijambo ryawe rigira ububasha, reka ijambo ryawe rigira ubushobozi ku muntu wese azoryumva, ku muntu wese azoribwirwa. Haleluya! Kugira ngo yitegure, kuko ishengero rya Kristo rigiye gutaha. Urakoze mwami kubyumvise, tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amena. Bakunzi b'ikiganiro ijambo ry'Imana gica kumbonesha kure Argos, turabashimiye. Yesu Kristo abahezagire, naho ubutaha. Murakoze.